Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Nitwa Edi Nkuru Nziza. Turi mu kiganiro impamba y'umunsi gica kuri Impamba TV. Ndagomba kubwira uno munsi umuntu wese abeho afise ivyiyumviro ko Imana imukunda sans condition. Imana imukunda atacifatiyeko. Nagomba ko dusoma igisomo ca mbere twifashisha n'umurongo twese tumenyereye benshi. N'ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana. Igihimbano ca gatatu umurongo wa 16 gushika ku 17. Ndasoma kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Ivyo bisobanura iki? Mu kibanza cyo gupfa rubi Imana yaratanze inyishu, yatanze umwana wayo Yesu Kristo. Ku murongo wa 17 haravuga ngo kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mu isi urubanza ariko ngo abari mu isi bakizwe nawe. Bisobanura ko Imana iyo ashaka kuducira urubanza yari kuturungikira umucamanza, ariko kubera yagomba kudukiza yaturungikiye umukiza. Nagomba kuno munsi ubaho ufise ivyiyumviro ko Imana igukunda sans condition. Hari igihe umwansa kwereka ikintu iki canke kiriya uhagije, canke wenyene ubwawe urabona ko ari ibintu ukeneye ariko utararonka canke wifuza gushikako. Ariko ukuri nuko ntuhendwe. Ukuri nuko Imana yakweretse urukundo igukunda haciye igihe kinini cyane, neza na neza imyaka 2000 irarenze. Imana ibikweretse yuko igukunda mu gutanga umwana wayo Yesu Kristo. Bibiliya ivuga ngo twese twakoze ibyaha ntitwashikira ubwiza bw'Imana, kandi ngo Imana yatanze umwana wayo Yesu Kristo adupfira tukira abanyabyaha. Bisobanura ko mu kugukunda ntiyarinze kuraba ivyo urakora canke ivyo urimo canke kuri umuntu mwiza canke uri umuntu mubi, ariko kubwo urukundo rwayo rwinshi yabigaragaje mu gutanga umwana wayo. Wonsobanurira ati biroroshe ariko ntivyoroshe. Umuntu yopfira umugororotse nkuko biri bivuga, basi vyopfuma bikumvikana, ariko ngo nawo bikora. Ibaziro gupfira abanyabyaha. Haleluya. Nagomba kuvugana n'umuntu ari ahantu muri kwe ari mu gasho, avuga ati Imana ngaha yarampemukiye. Hari abantu bafise amatati n'Imana, avuga ati Imana yarampemukiye, ntiyari kureka nkaja muri aka gasho kandi bandenganije. Maze imyaka 5 maze imyaka 7 canke ego narabikoze ivyo bintu mugabo narihanuye, none yari kumfasha nkavamo. Ako ndabwiye ko Imana igukunda malgré naho uri muri ico kibanza nyene. Abandi bafise experience y'abavyeyi bavuga ati Imana imeze nka papa wo muhira, yarankubita, yarandaza kwikamba canke akanyima ivyo kurya canke ntame n'amafaranga yo kwifashisha ibintu bitandukanye. Ako navuga ko Imana ntuyigereranye n'abavyeyi bo mu mubiri. Bibiliya ivuga ngo naho byoshika, murazi ko umuvyeyi akunda umwana wiwe, ariko ngo birashobora gushika umuvyeyi agata umwana wiwe. Bibiliya ivuga ngo ariko jeho n'Imana ikiravuga ati ngo ariko jeho sinzomuta. Nico gituma ngomba kuvugana n'umuntu yoba yarakomerekeje n'abantu batandukanye. Ishobora kuba ari umukunzi wawe, umugabo wawe canke umugore wawe. Yaragukomerekeje teruma naho umuntu yokubwira urukundo Imana igukunda ntuvyumva neza, kubera warahuye n'amablessure canke n'ibikomere vyinshi. Ako nagomba ndakubwire ko Imana igukunda uko nyene umeze.
nagomba mvugana na wa muntu yibaza ko yasubiye inyuma. Hari umuntu ariko ariyumvira ati je nkuba Imana n'inkunda, natwaye umugore w'abandi, ngendana n'umugabo w'abandi kandi afise umugore, narishe, narivye, nakoze ibi bibi byinshi. Imana naho yobabarira abantu, jewe siniyombabarira kubera nakoze ibintu byinshi bibi. Ako nagomba ndakubwire ko Imana igukunda tellement idashobora kuguheba. Uti gute? Yatanze umwana wawe Yesu Kristo. Ndimo ndabwire ko nta cyaha na kimwe ngo naho byo tukura tukutuku Imana ngo izovyeza vyere nka sherege. Umva ndakubwira ikintu kimwe, emera ko Imana igukunda sans condition. Ndabwira n'uwo muntu nyene yagomba bihebe nyene yibaza ko Imana itomwemera. Reka ndaguha akarorero, akayisasiyo gatoyi kugira witore mu rukundo rw'Imana. Hari umumama yarareze abana biwe wenyene ari babiri, abana biwe yari mukuru na mutoyi. Hanyuma uwo mutoyi igihe kimwe ariko arakina arica atabishaka, atera ibuye yica imbata yiwaba. Ariko kubera ubwoba yo kuhava bamukubita aca arafata iyo mbata aja kuyihamba. Ageza kuyihamba mukuru wiwe yari yamubonye, aca aramuserukako aramubwira ati ndakubonye kandi ndakurega. Uwo muto wiwe aragira ubwoba, aramusaba ikigongwe, mukuru wiwe aranga. Mukuru wiwe aca amubwira ati igihe cyose bazontuma gukora ibikorwa ni wowe uzoza urabikora mu kibanza canje kugira nume sindakurege. Wa muto wiwe aravyemera. Bukeye bwaho mama wiwe aravyuka aravuga ati inzu ni ndayikoropa, wewe muhungu we genda uyikorope. Wa muhungu aremera. Mugageze imbere araraba muto wiwe ati ntubizi ibyo twavuganye, ntubizi diri twapanze. Wa muto we arakoropa, yarakiri mutoyi cyane. Hageze kuja gusuma, hageze kumesa, ibikorwa byinshi aramukoresha. Ariko igihe kimwe uwo mwana ariyumvira ati je no pfuma ngenda kubibwira mama akankubita inkoni zigahera. Biratangaje cyane. Uwo mwana yafashe ingingo, araza arabwira umuvyeyi wiwe ati nagomba ndakubwire mama, je naracumuye, narateye ibuye ntabishaka, ndica imbata. Rero mukuru wanje ahora nkoresha ibikorwa, nkora ivy'iwanje nkakora n'ivy'iwiwe en même temps. Rero ndarushe cyane, nagomba n'ukuri ubimenye, ni washaka umpane inkoni zirahera, mugabo mukuru wanje ntasuye kunkoresha. Umva icyo mama we yamubwiye, ugifate ko ari ni ijambo ry'Imana ikubwiye biciye muri no nkuru. Uyu mama yabwiye umwana wiwe, mama yabwiye umwana wiwe ati wowe igihe watera ibuye ijya mbata, je nari mu muryango, nari mu idirisha iginzu ndiko ndakuraba, kandi n'igihe wagenda kuyinyegeza ukayihamba nariko ndakuraba. Nari ndindire yuko ugaruka ukansaba ikigongwe, nari nitegure kukubabarira. Ariko waremereye mukuru wawe aguma gukoresha, nanje ndakureka. Bene data, uku niko bigenda. Satani akwereka ati none we kuri umwana w'Imana wacumuye iki, wacumuye iki, ntacyo cera. Imana yo gukunda gute warivye? Wowe uvuga ngo umwana w'Imana kandi ubesha, uvuga ngo umwana w'Imana kandi usambana, uvuga ngo umwana w'Imana kandi ugumukora ibintu bitandukanye Imana idakunda. None umva Imana ikigukunda. Ariko ndagomba ndakubwire mwene data, ncuti yanje, Imana irindiriye kutera intambwe ya mbere ukagaruka. Ni wateye intambwe ya mbere ukagaruka, nta kindi Imana irindiriye, iguteza amaboko, irindiriye kugaruka, iragukunda. Reka Satani kwa guhuma amaso akwibagiza urukundo Imana yagukunze. Erega yagukunze utaracumura ivyo bicumuro, erega yagukunze utaragira ayo makosa yose. Urukundo rw'Imana rurarengeye amakosa ukora. Urukundo rw'Imana rurarenze ivyumviro wo gwiyumvira. Urukundo rw'Imana umva ingene yabwiye Yeremiya, yabwiye ati nagukunze urukundo rutagira akagero. Mu Cyongereza avuga ngo everlasting love, kugira ngo ndakwiyegerezane imbabazi nyinshi. Hari umuntu yotaha urukundo rw'Imana umunsi akava muri ubwo buretwa, akava mu gutwaza intuntu n'umugwanizi. Reka guhunga Imana. Raba umwana w'icangazi. Umwana w'icangazi yagiye aronona ubutunzi bwa se wiwe, yagiye arona ibintu byose. Muga raba ingene yafashe intambuko ya mbere, decision ikomeye, aragaruka ku Mana. Raba papa wiwe,
ujya mwana w'icangazi atashe muhira, papa we ntiyamufashe aramubwira ati we wa mwana w'icangazi we warononye ubutunzi, ubu rero cuja hajya mu gasho banza uriho ivyo vyose gira uku nuku nuku. Ariko ngo se wewe yarirutse n'igishika cinshi aramuyambira, baramwoza, baramwambika ikanzu nziza, baramwambika bage, barateka, baragira umunsi mukuru kubera yagarutse mu ruhongore. Nico gituma ngomba kuvugana n'umuntu, ntufate ingingo yo kuja kwiyahura, ntufate ingingo yo kuja kure y'Imana uguma uvuga ati ibi ko nguma ndabikora ntaco ncera. Umva abantu babiri ndakubwire mu kurangitsa, hari abantu babiri, umwe yitwa Petero undi yitwa Yuda Iskariote. Bose barakoze amakosa, bose baragiriye nabi Yesu. Umwe yaramwihakanye, uwundi yaramuhemukiye. Ariko wamuhemukiye Yuda Iskariote yaciye agenda kwiyahura, yarahunze Imana. Ariko raba Petero yihakanye Yesu, mugabo acahungira ku Mana. Urukundo rw'Imana rwarurindira ati Petero niyagaruka ndamwakira. Bene data, umuti no guhungira ku Mana, si uguhunga ugenda kure, ugenda kure. Benshi ntibagisenga, benshi ntibagikorana kubera bibaza ko bacumuye basa nabi. Ndabwira nabajya bita ngo nabamaraya canke ngo nabasuma karuhariwe, baguma bagerera kure, bibaza ko mu rusengero atanumwe yo mwakira. Imana irakwakira. Raba wa mumama, wa mukenyezi bafata ariko arasambana, bamuzanira Yesu. Ikosa rya mbere bakoze, bamuzaniye rukundo, bamuzaniye kuri wa wundi atacayigeze akora. Kumuzanira kuri Yesu yararonse inyishu. Nawe ntugende kure, ntugende kwiyahura, ariko ingo kuri Yesu. Haleluya. Urukundo rw'Imana rurasumba ibintu byose woba intege nke zawe. Nico gituma uno munsi, ijambo ry'uno munsi nagomba ko tuvugana, tuyaga, tuganira. Nagomba gupaktaja mwene data, uriko uranyumviriza kuri Impamba TV, urukundo Imana igukunda rurarenze ivyo ushobora kwiyumvira mu mutwe wawe. Nurugereranye nubwo abantu bagukunze bakakwaka, nubwo abantu bagukunze bakagusuzugura canke bakakugaya, nubwo abantu bakwemereye ibintu ntibabishitse, ariko urukundo Imana igukunda ruri unique. Mbega inshuti nziza nka Yesu, mbega inshuti nziza nka Yesu, inshuti itaguharuruka, inshuti itakurambirwa, inshuti gukunda ufise amadefo uko nyene. Yesu arindiriye kuza hanyuma kwihindurire. Ushobora nibaza ati je meze gutya yonyemera, jewe societe cyangwa urungano ruvuga ko meze uko yonyemera. Nagomba ndakubwire yuko narahabu Imana yaramwemeye, yari maraya azwi. Nagomba ndakubwire na Paulo yica abantu, Imana yaramwemeye. Nagomba ndabwire ko n'abantu ba mbere sinibaza we ko usumbye abandi ibyaha, kandi mu byaha byose Yesu yapfiriye n'ivyo vyiwawe vyarimo. Mwene data, uno munsi nagomba ko uheza kumviza kino kiganiro. Nimba utarakira umwami Yesu, umuhe kaze mu buzima bwawe, kuko urukundo yagukunze yaritanze kugira ntupfe rubi. Reka gupfa rubi rero, ingo kwa Yesu, muhe ubuzima bwawe, aguhe ubuzima buhoraho muri wewe. We nawe wamwakiriye, ariko ukibaza yuko kubera ibyaha wakoze wasubiye inyuma, Imana itakigukunda. Nawe ingo kwa Yesu, arakubabarira. Nagomba nsengane n'umuntu wa mbere ataramwakira. Reka dusengane ino sengesho, wowe utaramwakira umwami Yesu. Vuga uti data mwiza, ndamenye ko nari umunyavyaha, kandi ko nagumye mpunga izina ryawe, nkahunga abavuga ubutumwa bwiza. Ariko uno munsi ndamenye ko urukundo wankunze rurenze uko umuntu wese yovyumvira mu mutwe. Ndaje Mana, unkize, umbabare ibicumuro vyanje byose. Ndatuye neza n'akanwa kanje atagahato, umbera umwami no mukiza mu bugingo bwanje. Ndasengera n'uyo wese ibaza ko yasubiye inyuma, Imana itakimukunda kubera gusubira inyuma. Ndagusengeye nawe,
uronke inguvu zo kugaruka mu gakiza, uronke inguvu zo kugaruka ku Mana. Iragukunda, yagukunze utarayimenya uri umunyabyaha, ubu yokwanga warakijijwe. Garuka mwene data, Imana ikugirire neza, usure mu mirimo wakora kandi irakwakira kuko iguteza amaboko kwigukunda. Mu izina rya Yesu, Imana ibahezagire cyane. Ni Edi Nkuru Nziza yariko arasangira namwe ijambo ry'Imana. Yesu ahabwa icubahiro kandi akomeze gushirwa ku ngoma kandi yamamare hose bamumenye, ubu niyo bitazoshira. Amashimwe yose igihe cyose namo ndabivuga yose nayiwe kuko ni wabibereye, ubu niyo bitazoshira. Amen.